Bro meze neza. Meze. Wari wumva gutenga kwanza mu bitese akahuye. Umugabo arakomeye sana. Wakarukije gucakanga. Nshaka tatu. Ese bakunzi ba TV ubu ni bunduki sasa rero mu ko ahiye udukoreye ibitangaza akweze BAJAJ zibiri toto mojo bwa mbere akweze amamoto ubonaho ni BAJAJ bro. Ni aje fresh. Ibanga ukoresha ngaha niri. Ibanga nkoresha narababwiye ni nakantu kagomba kumera nk'akaji muga kaboreza kitwa melody kapombe. Melody kapombe bese bavuga ati peut-être harimo n'inganga ndumba. Oya kwanza ibintu nk'ibi bivana n'umuntu tarayiwe. Je naravyumvisemwo mvuga ati je kubera iki shaka kuba nk'abantu benshi Iron Baby no munahiganwa mu bintu byinshi cyane aterura ibiro byinshi ndibaza benshi bakurikirana rezo sociaux baramubona Iron Baby. Kiss bakunzi ba Ashali TV mumeze gute mumeze neza muri good Elma Love mwari munda mese bien guys so uno munsi naje hehe murandi hehe ndi nyuma ya BAJAJ abiri ndetse hari inyuma yanje hariho mugenzanje Akesta ndetse na bunduki uti turi mu bikire no munsi rero mwarabonye neza ivyo bunduki yadukoreye ubwa mbere yakweza amamoto abiri arakora umuti ariko no munsi yatwemereye ko neza no munsi aza kudukwegera BAJAJ zibiri sasa rero aha ni kifo nimba dapfa ni Mungu tu reka turindire neza fresh urumva turindire neza kugira ngo dukore umuti yareka dukorane kwanza hinge manda kwanza okay hinge kwanza ongea sasa sawa kontra gani ukagira icuba ntibaze yakese rimwe kabiri gatatu Bro meze neza. Meze. Wari wumva gutenga kwanza mu bitese akahuye. Umugabo arakomeye sana. Wakarukije gucakanga. Nshaka tatu. Abagabo nk'aba warumaze kubabona wewe. Asha nabona gake. Akaja mu mubwira naka. Akaja mu mubwira. Kwere kabisa asha naterembera kumene ingovu nyinshi. Akwiriye kuba nkande. Akwiriye kuba nkande. Sinumva umuntu namwitiraye. Udise dufise ba John Sina mu Burundi. Ese bakunzi ba TV ubu ni bunduki sasa rero mu ko ahiye udukoreye ibitangaza akweze BAJAJ zibiri toto mojo bwa mbere akweze amamoto ubonaho ni BAJAJ bro. Ni aje fresh. Ibanga ukoresha ngaha niri. Ibanga nkoresha narababwiye ni nakantu kagomba kumera nk'akaji muga kaboreza kitwa melody kapombe. Melody kapombe bese bavuga ati peut-être harimo n'inganga ndumba. Oya kwanza ibintu nk'ibi bivana n'umuntu tarayiwe. Je naravyumvisemwo mvuga ati je kubera iki shaka kuba nk'abantu benshi Iron Baby no munahiganwa mu bintu byinshi cyane aterura ibiro byinshi ndibaza benshi bakurikirana rezo sociaux baramubona Iron Baby. Hari umuntu yakoze iganiro na Akesta Gari nawe nyine asanzwe akora gym akangutse nkawe aravuga ati wowe ugeze imbere yewe nkawe woba nk'umwana ndibaza neza ko bugiye ubutumwa bwagushikiri. Ubutumwa bw'ujya mu jamana narabwumvise. Ujya je kino mubwira nareka amajambo akora ibikorwa kandi bakunzi banje ndabizeza yuko umunsi umwe tuzohura n'ujya muntu umwohora hagize imana kavuga ati uramumuje nguyu ikintu umukorana iki kitandukanye no gutera BAJAJ gukwega iki. Oya ndibaza arabonye jewe ndi yantare batinya yantare bamwita bunduki mu misi tugiye umwita rocket aho AK47 ni bouncer wa ORG Oleg wabonse ariko kandi tumuzi ko cyane ni ORG Oleg kuri iki kesho buri kumwe na Oleg cyane. Oleg no mu boss wanje arampemba nawe ukeneye ko kurikira inyuma urampemba bana kuje sasa kuonekana lakini sikutamzuru mu mosheri ntawo njya mahera hawezi naca ndamwica. bishitse nkuno munsi abavuga ati tuzangiye higanwa gibi bintu ngahanya mu Burundi urabona ko woronka place kweri kwiriye bivanye n'abantu sanzu uzi mukorana n'amajimu ni batu wengi sana. Oya ni gambero bari nkaba
ubona ngana gute ajya gatanu ku munsi nako ndavuga ati hamwe vyoshe kakaza ihiganwa akavuga umubosi avuga ati kaje ngiri higanwa y'abatipe nkamwe bimwe kaza murahiganwa urabona ko mu kibanza kweri cy'abantu uzi muri kapitale ngaha uko woje mu bibanza bitatu vya mbere je no buwa mbere the first the one and only uramwumva neza bunduki mzee wa kazi jewe ndazi ico ndiko ndazi nivyo ndiko ndakora urumva iyo ibintu binjemo mu mutima nkavyikunda hama irindi banga ndabibi turiko tugenda etape par etape mperuka gukwega moto ubunkweze BAJAJ gikurikira murakizi igikurikira ni iki bunduki barakizi tambia buri yurigani barakizi none tugenda kuri tanguriye gito guys ubukurikira kagenda kimuvugira ubukurikira no gukwega imodoka ari zibiri agiye gushatse ico gihe je ndazi neza yuko Jesse nzotangwa ndoza gukora nyine imodoka zibiri zozikwega ariko wewe wamenye gute ko ari imodoka ibanga none havuye motaka bava BAJAJ hacakora iki haje shira kikinga haje gorofani cyangwa uri kuzokwega igisikanye ndamaze kubona bamaze kuraba ziga documentaire za John Cena bande baby niyo niko ndakubwira barakwega ibintu niki nzogikwega iki ivuso iki nzogikwega kandi vuba muzobibona nimwanshigikira gusa mukama intege kumponda sawa mu mponda ariko ukuponda kwanyu niko kuma inguvu sana inguvu sana ariko uri kubivyaza umusaruro gute ibintu uri kurakora ndabishima kuko biriko bingeza kure kandi vuba nzoja mu higanwa mu Rwanda migano yo gutera ibintu nk'ibinyene Eka vyabaye business guys wallahi ni business kubwa yes bro je ndagushimira cyane kumwe yawe mpaye ndetse no ku bintu wakoze Imana iguhezagire sana bro yes bakunzi ba Ashali TV nayo kumwe na bunduki mwabaye neza yuko bintu yakakora bitari vyoroshe ariko kandi arababwiye ati ubukurikira sasa ubukurikira ndokali yani next ndo mbaya ya El Malove mwarimu turakunda cyane Imana ibahezagire